So dear friends, dear followers online, it's my pleasure once more time to be here and talk about this English, this wonderful language that is English. So ndabahaye mwaramutse mwiriwe aho muherereye, niteka nangere ni umunezero udasanzwe kuri jewe kukongera kuba ngaha kugira ibijyanye n'Icyongereza, ntange ivyigwa muri rw'Icyongereza. Nkuko musanzwe mubizi, nongere ndabibutse ko mukora hahandi kuri subscribe button there and activate your notification so that you won't miss any of our lessons. Mukore haje hantu kuri subscribe, kuri sabone, mukore no kuri notification kwa kajya gakengeri kugira ngo ntimuze mucikwe n'icigwa icari cyo cyose, kugira byose muzoze mubikurikira. Hanyuma twinjire mu kigwa nyezina cy'uno munsi. Ikigwa nyezina cy'uno munsi tugiye gushimangira kuri bibazo tumaze twiga the yes or no questions with the short answers. Baramaze kubona ngene babaza ikibazo ukoresheje ama auxiliary verbs. Twarabibonye ibyo nta matabizi ama auxiliary verbs mwese murayazi. Hariho be, hariho can, hariho may, hariho will, hariho shown, hariho could, hariho must, hariho may, nazazi nizo sikujya muzibona. Ugomba kubaza ikibazo twavuze ko harimo auxiliary verb uca ugira inversion du sujet, subject, inversion, uca ucurika. Umaze gucurika rero ukaca ubaza ikibazo hano bakakwishura. Icyo tugomba guhera heza ni kubereka ngene umuntu atanga inyishu ngufiya kw'ivyo bibazo umuntu uburiko uramubaza, hama iyo nyishu akayitanga yisunze auxiliary baba bakoresheje mu kumubaza. Nk'akaragero bavuze ngo ijambo rigiye ni you go to school, you go to school, uragenda kw'ishure. You ni wewe, go ni kugenda, you go to school, uragenda kw'ishure. Ivyo ndazi ko mwese mumaze kubimenya, benshi muranabindusha. You go to school, uragenda kw'ishure. Uravye bino byungane urabona ko nta auxiliary irimo, nta auxiliary irimo. Twaciye tubona ko iyo udafisemo auxiliary, iyo ata can irimo, iyo ata may irimo, iyo ata will irimo, iyo ata should irimo, ata should, ata could, ata might, zijya zose kujya mu tumba mugasanga ntazirimo. Twabonye mu kubaza ikibazo kuca witiza auxiliary do, uca witiza auxiliary do niyo uca utangurira ko kugira ubaze umuntu. Umva you go to school uvyemeye mbanabizi kugiye ku ishure cyangwa kugenda ku ishure. You go to school, uragenda ku ishure. Ugomba kubaza ikibazo kubera tambuzira irimo, niho cavuga ngo do you go to school? Hey, talk. Iyata auxiliary irimo niho ukoresha utawongera ko do hano tubaza ikibazo. Do you go to school? Uragiye ku ishuri, uragenda ku ishuri. Do you go to school today? Uragenda ku ishuri no munsi. Gutyo. Hama inyishu ngufiya rero short answer umuntu acaguha ni yes. Cyambere ni ego cyane nko mubona title ivuga yes or no questions. Nukuvuga kuri bibazo bakoresha ama auxiliary inyishu ni yes cyane no, ariko bashaka twobulija bashaka bisaba ko twongera ko akanyishu kagufi. Yes I do. Yes I do. You do bakoresha ni na tutabira. Cyane no I don't. Barabanye guhakana ko bahakanira ku ma auxiliary verbs. Yata auxiliary verb irimo twabanye kutukoresha do not. Rero no guhakana utugarukiriza kuri ngaha. No, I don't. No, I don't. Another example, he can speak English. He can speak English. He ni wewe ujya muhungu kene ni kushobora, twabonye ko inyuma ya auxiliary ntacyo bashira. He can speak English, arashobora kuvuga Icyongereza. Iyi kene ni auxiliary verb. Rero maze kumenya ko ari auxiliary verb bibaza ko muca mubibona mu kubaza ikibazo uca ucurika ucuhera kuri can he speak English? Can he speak English? Yes, arashobora kuvuga Icyongereza niko babaza. Hama bacaguha inyishu ngufiya bati yes he
umuntu he can ego arabishoboye nkunda gusubiramo ngo yes he can speak English ego byo bivuga nta ngorane but ariko it is not good to repeat that ntibikenewe si byiza ko bisubiramo ugarukirije ngaha aca twumva ibyo wishuye kujari yes he can or canke no he cannot ngufiya ya cannot ni can't cyadufata kene tugashyira ko apostrophe hamate he can't ntashoboye ntavyashoboye kuvuga icyongereza. Okay, I hope I understand. Example number 3, we have they must give us our money back. They must give us our money back. They must give us our money back. Bategerezwa must ni kutegerezwa kandi auxiliary. They must give us. Bateza kuhatwebwe amahera yacu, bateza kudusubiza amahera yacu. So they must give us our money back. Bateza kudusubiza amahera yacu. Harimo auxiliary bakibaza kutugira subject inversion. Must they give us our money back? Must they? Must you? Wewe utegerezwa. Must he? Mbega wewe utegerezwa. Must she? Must. Apana master. No. Must he? Must she? Must they give us our money back? Ese bateza kudusubiza amahera yacu. Inyishu yes, auxiliary bakoresheje ni must. Yes, they must. Yes, they must. Ego barategereza. Yes, they must. No, they mustn't. Kwishurana ho no, they mustn't. He mustn't. Kuvuga they must. They must not. Ningana na they mustn't numero ya Cyongereza cyo kuvuga. Example number 4. You eat beans. Wewe urarya ibiharage. You eat beans. You eat beans, alright? So as a question here, there is no auxiliary. Now auxiliary irimo. So in that way, if there is no auxiliary, auxiliary irimo, we saw that if you want to make a question or an interrogative form, you will use the auxiliary do. Twabonye ko tukoresha auxiliary do kugira ngo ukore ikibazo ubaze ikibazo cha ego cyane oya. So tuzana do ishire naho tuvuga ngo do you eat beans? Eske wowe urarya ibiharage? Do you eat beans? Inyishu ni yes with wera yitwabonye wewe canke mwebwe nihinduka wewe umwe canke mwese niko ndababwira ni you. Rero do you eat beans? Muri benshi murarya ibiharage? Yes we do. Ego turabijya. Apana ngo yes we eat beans. Ivyo ntibikenewe ni yes we do canke no we don't. No we don't. Oh yeah, that's it. No we don't. Okay. Number 5 and the last. She will go home tomorrow. She will go home tomorrow. We twabonye ko tukoresha muri kazoza. Aha rero kuko bavuze ngo azo she umukobwa baba bamuzi ngo she will go home azogenda muhira ejo. Ikibazo utuvuga gute? Harimo auxiliary will. Oh, wamaze kumenya ko will ari auxiliary is very simple. It's very simple. Wamaze kumenya ko will ari auxiliary utwihera ko will she go home tomorrow? Tomorrow nejo azoja. Tuzibona mu mwanya wa gatatu. Will she go home tomorrow? Iskazogenda muhira ejo? That is the question. Answer in issue, yes. We should have auxiliary but irimo bakoresha mu kubaza. Yes, she will. Ego azobikora. Ibiki byo kugenda muhira ejo. Or no, she won't. He won't equals ingana na will not. No, she won't or no, she will not. Oya ntabwo azobikora. Naho tugeza kujanye na yes or no questions. Thank you very much for watching.